Nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nkuha ikaze ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa hirya no hino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ntunyemerere nkuhe ikaze, ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatatu w'igenekerezo rya 27 z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ntunyemerere nkwipfurize kugira uwo munsi mwiza no kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura uwo munsi, ndetse yewe nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Uganda, igihugu ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, igihugu ca Tanzania ndetse na Kenya, mwese ndabahaye ikaze ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibatohoreza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa hirya n'ino mu gihugu c'u Burundi ndetse yewe no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu, hama ikabibashikiriza mu buryo butosoye kandi butomoye, biba biriko biravugwa hirya n'ino mu bisata bitandukanye nk'igisata c'inkino, igisata ca politike, igisata c'indero, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'umutekano, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'uburimyi n'ubworozi kumwe n'ibindi bisata bitandukanye nyene. Irayagukusanyiriza hama ikayagushikiriza kamwe ku kandi yose uko yakabaye mu buryo butosoye kandi butomoye. Ico utegerezwa rero nta kindi ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utaravyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru yose, inkuru kumwe n'ibiganiro vyose tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibibatohoreza hama ikabibashikiriza umwanya ku mwanya kamwe ku kandi. Ishirahamwe Bimenye ryaraye rihaye gasopo Perezida Ndayishimiye. Mu butumwa butangaje buriko burahanahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi, ishirahamwe Bimenye Burundi Communication Center rimenyesha ko niyo Perezida Ndayishimiye yagera ku ntweri iza, ni ukuvuga kw'igenekerezo rya 25 z'ukwezi kw'icumi n'abiri 2023 hatarashira umukono kw'itegeko ryemeza ihonyabwoko ryakorewe abahutu mu mwaka w'1972 rizoca rimufata nk'umuhemu yifatanije n'abakoze ihonyabwoko. Muri ubwo butumwa buratomora neza ko Bimenye ariyo yibukije, kandi ubwo butumwa bw'iminota 5 buherekezwa n'indirimbo yakundwa cane na Perezida Nkurunziza, indirimbo bashimira Imana yabakuye mu bugaragwa. Mu mateka y'u Burundi ni ibintu bidasanzwe kubona habaho ishirahamwe ryemewe na leta kandi ryegereye leta riha gasopo umukuru w'igihugu rikamwita umuhemu, rikabandanya rikora ataco ryinona. Iryo shirahamwe ryishigikira gutyo rikura inguvu hehe? Mbega BBCC yagiriza iki Perezida Ndayishimiye? Ubwo butumwa bushobora gusigura iki muri iki gihe c'ibihuha bivuga umugambi w'itembagazwa ry'ubutegetsi bwa Ndayishimiye? Bimenye ni ishirahamwe ryigisha urwanko ariko rishigikiwe n'ibihangange. Ishirahamwe Bimenye Burundi ryavutse mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Iri shirahamwe rirongowe na Tade Nzigamasabo ryaje rishimangira intumbero yo kuryanisha amoko ubutegetsi bwa Nkurunziza bwasize imbere mu kiringo ca gatatu. Ikintu ca mbere cababaje Perezida Nkurunziza kwabaye kubona abahutu n'abatutsi bafatana mu nda mu kwiyamiriza ikiringo ciwe ca gatatu. Agahinda karamwuzura abonye abasirikare bagerageje kumutembagaza mu mwaka w'2015 bari abahutu n'abatutsi bavuye mu gisirikare ca kera FAB n'abavuye mu kiroberi ca FDD. Niho yiyumvira ko inzira nziza yo gucanishamwo abamurwanya ari ukugarukana indyane za kera zifatiye ku moko. Ni gutyo intumbero y'umurwi CVR yahinduwe, aho kuba iyo kunywanisha abarundi ihinduka iyo gukabura abahutu ku mabi yakahise, maze mu gihugu hakwira inyigisho zivuga ko Nkurunziza bamuhora ko hari umuhutu, ko abamwiyamirije ari bo bamwe bishe Perezida Ndadaye mu mwaka w'1993. Umuntu rero agasigara yibaza ingene General Niyombare, Leonard Nyangoma, Yohani Minani, Sylvestre Ntibantunganya, Domitien Ndayizeye, Hussein Rajabu, Leonce Ngendakumana, Ntavyo hanyuma, Gervais Rufyikiri, Frederic Bamvuginyumvira, Leonidas Hatungimana, Onesime Nduwimana,
Petero Karaveri Mbonimpa ndetse n'abandi benshi barwaniye demokarasi boba bari mu bishe Perezida Ndadaye ngo nuko basavye ko ibwirizwa shingiro ryubahirizwa. Bimenye Burundi yaremewe ku mugaragaro irashinga icicaro i Bujumbura, irashiraho inzego mu makomine yose y'u Burundi. Iryo shirahamwe ritanga ibiganiro ku buhinga ngurukanabumenyi, aho ryigisha ububi bw'Abatutsi rikagira n'aho ribagereranya n'ibikoko. Rirakoresha cane indirimbo bita Ngoma ya Ruhinda mu gushimangira inyigisho z'urwango, ahandi rigakoresha amatariki y'ivyago vy'u Burundi muri kahise, rikayigisha uko rishatse mu ntumbero yo kuryanisha amoko. Bimenye iragaruka cane ku Bahima itanavuze vy'ukuri Abahima abo ari bo, ikavangatiranya ibihe bidasa, igafatanya umugambwe PDC wo mu myaka ya za 60 n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri kino gihe. Hariho amashirahamwe amaze kwiyamiriza inyigisho z'urwango za BBCC ariko ubutegetsi ntaco bubivugako. Ivyo vyose Bimenye ibishobora kubera ishigikiwe n'ibihangange biri mu murongo w'abitwa ko bari mw'iragi rya Nkurunziza. Ivyaha bitatu vya Ndayishimiye ku bwa Bimenye. Ubutumwa bwa Bimenye bwagiriza Perezida Ndayishimiye ivyaha bitatu bikomeye. Ica mbere ni ukwifatanya n'abakoze ihonyabwoko ry'Abahutu. BBCC yemeza ko Perezida Ndayishimiye yanse gusinya itegeko ryemeza iryo honyabwoko mu gihe ryamaze kwemezwa n'inama nkenguzamateka na nshingamateka. Aha mu bisanzwe BBCC iba iriko yibutsa intumbero ya Petero Nkurunziza yo kwemeza iryo honyabwoko muri Ndamukiza 2022, igihe hibukwa imyaka 50 y'amagume yo mu mwaka w'1972. Evariste Ndayishimiye kugeza ubu ntiyashimye kunyarutsa uwo mugambi ucanishamwo amoko. Umurwi CVR wa Ndayicariye washaka ko binyaruka kwemezwa, Ndayishimiye abarasukamwo mabisi. Kwihakana ubwoko bw'Abahutu mu kuvuga ngo mu Burundi nta moko ariho. Ubutumwa bwa BBCC busaba Perezida Ndayishimiye kwemeza ko ubwoko bw'Abahutu mu Burundi buriho. Igitangaje nuko ubwo butumwa bumusaba kwemeza ko hariho ubwoko bw'Abahutu bukihoza ayandi moko yose. Nawe uzi ko BBCC yipfuza ko Uburundi bwitwa igihugu c'Abahutu gusa. Niyo bavuga amabi ya kahise muri iryo shirahamwe basa n'aberekana ko yakorewe Abahutu gusa. Ica gatatu, guta umurongo wa demokarasi akayisubiriza iterambere. Ubutumwa bwa BBCC bwagiriza Perezida Ndayishimiye ko ari mu murongo wa Iprona yahora yigisha amajambere. Union pour le progrès national. BBCC ikaba isaba Ndayishimiye kuva mu nyigisho z'iterambere akaguma mu rugamba rwa demokarasi ruranga CNDD-FDD. Hano biragoye gutahura iyo demokarasi bavuga itajana n'iterambere. Ese izi nyigisho zisigura iki muri kino gihe c'indyane zivugwa mu butegetsi bwa CNDD-FDD? Hano hashoboka ibintu bibiri. Birashoboka ko hari inyigisho z'abarwanya Perezida Ndayishimiye bariko barategura Abarundi kuvyo bazomwagiriza hamwe boshobora kumutembagaza. Bisigura ko bariko bagerageza kumukurako Abahutu bakamwita uwaguzwe n'Abatutsi. Inyigisho nk'izo basanzwe bazikoresha cane cane mu kurwanya Agathon Rwasa. Bisanzwe bizwi ko bimwe mu vyo abarwanya Ndayishimiye bakoresha nyene hari ukumwagiriza ko ariko akorana n'u Rwanda. Izi nyigisho za BBCC ntaho zitandukaniye n'izo zindi. Birashoboka kandi ko izi nyigisho za BBCC hari uruyeri Perezida Ndayishimiye agira akoreshe mu kugaruka kuri iryo tegeko atari bwasinye. Gutyo hagarure kuri we umutima w'abitwa ko bari mw'iragi rya Nkurunziza, maze bize vyitwe ko yitavye akamo k'abanyagihugu bari baruremereye. Intumbero izoba ijanye kandi n'amatora yo mu mwaka w'2025 ariko aregereza. Igipimo kuri Ndayishimiye. Hariho igipimo kimwe rudende kizerekana ko ubwo butumwa bwa Bimenye Burundi bushigikiwe canke budashigikiwe na Ndayishimiye. Ni ingaruka buzogira kuri iryo shirahamwe ry'urwango. Nta wundi muntu n'umwe, nta rindi shirahamwe na rimwe ryokubahuka gutera agatsindwe, guha agasopo umukuru w'igihugu mu Burundi no kumwagiriza ubuhemu ntihagire inkurikizi zibaho. Abandi bose bobikora, abadapfunzwe boca banyuruzwa bakaburwa irengero canke bagahunga igihugu.
guhangara umukuru w'igihugu gutyo twaheruka kubibona ku ntwaro ya Perezida Ntibantunganya. Nihatabaho inkurikizi tuzomenya ko hari agakino barimwo maze abarundi bahakanurire canke bizoba bisigura ko ubutegetsi bwa Ndayishimiye bugeze habi cane. Niyo Perezida Ndayishimiye yohagarika izo nyigisho z'urwango naho azoba agize intambwe ikomeye. Uko biri kose izi nyigisho zibandanya kwerekana ko ubutegetsi bw'u Burundi burimwo ibibazo bikomeye. Ya ntare yoba igiye kwerekana y'amenyo akarishe na za nzara inyegeza. Hari benshi bariko badusaba icemezo c'ubwo butumwa bwabimenye. Nk'uko isanzwe ibikora ubutumwa bwayo ibukora mu majwi bugahanahanwa ku mbuga ngurukanabumenyi nka WhatsApp. Aya majwi aherekejwe n'indirimbo yakundwa cane na Perezida Nkurunziza, ngo ni indirimbo yo gushima Imana yabakuye mu bugaragwa. Ariko arahanahanwa kuva ejo ku rubuga rwa WhatsApp. Muri ayo majwi baratomora ngo bimenye, iribukije n'ibindi. Ntabwo rero twoshobora gufasha gukwiragiza ayo majwi y'urwango. Turashobora kuzokuramwo agace gato cane k'ingene baha agasopo Perezida Ndayishimiye tukabasangize ejo. Nta kirenga ngaho twoshobora gukora. Ubu butumwa nkaba mbusomye neza na neza nk'uko bwanditse ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe rukorera ngaha kuri Facebook.